Ndi n'iteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Aba bantu muriko murabona berekanywe na Petero Nkurikiye havugira ubushikiranganji bw'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu. Petero Nkurikiye akaba avuga ko bano aribo bateye amagerenade ejo ku mugoroba mu gisagara ca Bujumbura, igitero yavuze ko cakomerekeje abantu 38. Petero Nkurikiye yavuze ko bano bantu biyemereye ko aribo bateye izo gerenade, aho yanavuze ko barungitswe na Red Tabara. Niyibagiye kandi kutwambika ibara nk'uko amaze imyaka 9 bikora. Ivyo yavuze tuzovyishura ko mu itangazo bikwiranye. Ico bikoze ntibimenyerewe ko ku mugoroba umwe igipolisi gikora amatohoza kikayaheza, abakoze icaha bakaca baciyemerera n'umutima mwiza. Ni kenshi twabonye Petero Nkurikiye yemeza ko abantu bemeye ibintu akabibavugira ntabahe ijambo kandi akabuza abamenyesha amakuru kubabaza, ariko bageze imbere ya sentare bagahakana ivyo Nkurikiye yavuze ko bemeye, mbere sentare zikanabeza. Ni kenshi kandi twabonye Nkurikiye yambika ibara abantu ku bintu rimwe na rimwe biba vyakozwe n'iperereza ry'u Burundi. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye, ntuje kure. Nayo mu bindi kandi nuko abagabo benshi mu Cibitoke ca Bujumbura basohowe mu mpangu bajanwa kwicarikwa ku kibuga. Ubu hakaba ari ubutumwa twarungikiwe n'umukenyezi haba muri karitsiye Cibitoke mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Akaba agira ati amahoro. Mu gatondo ka kare abapolisi bazindutse gusaka muri zone Cibitoke, bagiye batwaye abagabo bacu hataco bazira kandi bafise ivyangombwa bikwiye. Abapolisi batubwiye ko babatumye gutora abagabo bacu, babakuye mu mpangu none uyu mwanya babicaritse kuri tere ya basikete aha nyene mu Cibitoke kuri zone. Ndabandikiye nihuta mudutohoreze munatubarize ntibabagirire nabi, tubona ivy'ubu bitoroshe. Ntimunyishure ku mvo z'umutekano kuko abapolisi n'ubu baguma batembera mu mazu baraba ko ata mugabo canke umuhungu yoba yasigaye. Uyu mukenyezi yadutabaje gutyo ntituramenya icakurikiye, yaturungikiye n'ifoto yerekana abagabo bafashwe aho bajanywe kwicarikwa. Abari mu Cibitoke nyamuna mudusangize uko vyabandanije. Nayo kandi bidahindutse urubanza rwa General Bunyoni ruzosubira gutangura kuwa 27 Rusama 2024. Amakuru dukura mu butungane bw'u Burundi avuga ko bitegekanijwe ko General Guillaume Bunyoni nabo basangiye dosiye bazosubira kuburana kuwa 27 Rusama 2024 mu gice c'iyungururizo ca sentare Nahinyuzwa. General Bunyoni yaraciriwe igihano co gupfungwa ubuzima bwose no kunyagwa amatungo yiwe kuwa 9 z'ukwezi kwa 12 2023. Bagenzi we barimwo Colonel Desire Uwamahoro na Colonel Destino Bapfumukeko n'abandi bahawe ibihano bitandukanye. Muri Ruhuhuma 2024 General Bunyoni na bagenzi we barunguruje mu gice ca kabiri ca sentare Nahinyuzwa. Kuva ubwo bari bamaze iminsi bishuza ngo bahabwe isango ryo kuburana. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi ni inkuru ibabaje, ni n'inkuru iteye agashavu. Aho mu ntara ya Cibitoke umusore akiri muto yatowe mu murima w'ibitoke yapfuye. Ikiziga c'umugabo akiri muto caratowe mu murima w'ibitoke ku mutumba Canyu muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abo mu muryango wiwe bemeza ko yari yabuzwe irengero kuva kuwa gatanu w'uwa gatatu Rusama 2024.
amatohoza yaratanguye ku bw'intwaro muri komine abarimyi nibo babonye ubwa mbere ico kiziga mu murima w'ibitoki sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe nawe utarafyondako nyene fyondako kugira ubandanye ushikirwa n'amakuru abandanya kuvugwa hirya nino haba mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu nayo kandi wogira uwamenye muri bano bantu yotwandikira aba bantu muriko murabona ku isanamu berekanywe na Petero Nkurikiye havugira ubushikiranganji bw'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu Petero Nkurikiye akaba avuga ko bano haribo bateye amagerenade ejo ku mugoroba mu gisagara ca Bujumbura igitero yavuze ko cakomerekeje abantu 38 Petero Nkurikiye yavuze ko bano bantu biyemereye ko aribo bateye izo grenade aho yanavuze ko barungitswe na Red Tabara niyibagiye kutwambika ibara nk'uko amaze imyaka 9 bikora ivyo yavuze tuzovyishura ko mu itangazo bikwiranye ico bikoze ntibimenyerewe ko ku mugoroba umwe igipolisi gikora amatohoza kikayaheza abakoze icaha bakaca baciyemerera n'umutima mwiza ni kenshi twabonye Petero Nkurikiye yemeza ko abantu bemeye ibintu akabibavugira ntabaha ijambo kandi akabuza abamenyesha amakuru kubabaza ariko bageze imbere ya sentare bagahakana ivyo Nkurikiye yavuze ko bemeye mbere sentare zikanabeza ni kenshi twabonye Nkurikiye yambika ibara abantu ku bintu rimwe na rimwe biba vyakozwe n'iperereza ry'u Burundi turifuza kumenya neza bano bantu abaribo igihe bafatiwe n'ibibanza bafatiwemwo n'ingene ifatwa ryabo ryagenze uwufise amakuru kuri bo yotwandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324565651 aho duhagaze ni hahandi umuntu wese yubahuka gutera grenade ku banyagihugu biruhiye bavuye mu mirimo bigorewe mu kubura ivyankenerwa mu gihugu cabo uwo muntu akwiriye kugwanywa no guhanwa bikomeye nta na kimwe gishobora gusigura ububisha nk'ubwo turipfuza ukuri kose kuri bino bintu leta ntikwiriye gukwegera ko ngo ibikoreshe mu kwagiriza abisanzwe yanka ntihabeho amatohoza nyayo ku mugaragaro abakora ivyo bintu bamenyekane kandi bahashwe muri Fokode nta muntu akora ubwo bubisha twoshobora gushigikira na gatoya nayo mu yandi makuru kandi biramutse bidahindutse urubanza rwa General Bunyoni ruzosubira gutangura kuwa 27 z'ukwezi kwa gatanu 2024 amakuru dukura mu butungane bw'u Burundi havuga ko bitegekanijwe ko General Guillaume Bunyoni nabo basangiye dosiye bazosubira kuburana kuwa 27 Rusama 2024 mu gice c'iyungururizo ca sentare nahinyuzwa General Bunyoni yaciriwe igihano co gupfungwa ubuzima bwose no kunyagwa amatungo yiwe kuwa 9 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023 bagenzi we barimwo Colonel Desire Uwamahoro na Colonel Destino Bapfumuke ko n'abandi bahawe ibihano bitandukanye muri Ruhuhuma 2024 General Guillaume Bunyoni na bagenzi we barunguruje mu gice ca kabiri ca sentare nahinyuzwa kuva ubwo bari bamaze iminsi bishuza ngo bahabwe isango ryo kuburana ikibazo ca General Bunyoni ntigihurizwa ko mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye hari bamwe nko mu nzego z'umugambwe z'iperereza no mu butungane bahanura ko Bunyoni yorekurwa hari abandi batinya rwose ivyo kurikira arekuwe urubanza rwa mbere rwabonetse nk'urutateguwe neza ku buryo atavyemezo biboneka vyigeze bitangwa ku vyaha Bunyoni na bagenzi we bagirijwe hamwe Bunyoni na bagenzi we ntibarekuriwe gutanga umuco ku vyo yagirijwe ubundi ivyaha Bunyoni yokurikiranwaho biriho kandi birakomeye cane ariko ubutegetsi bwa Ndayishimiye ntibushaka kubikurikirana kubera ari ivyaha vy'agahomerabunwe be n'ivyaha vy'ubusuma vyaranze intwaro ya Nkurunziza babikurikiranye vyohitana abandi benshi mu butegetsi iruhande y'ivyaha yashizweko ubwa mbere Bunyoni ashirwa ko ikindi caha kijanye n'amatelefone bamusanganye mu minsi iheze
ikizwi co nuko urubanza rwa General Bunyoni co kimwe n'izindi manza za politike mu Burundi atari urubanza koko. Ingingo izofatwa izwi na Perezida Ndayishimiye, ico ashaka nico kizoba. Nayo mu yandi makuru kandi ariko aravugwa nuko mu ntara ya Cibitoke hari umusore akiri muto yatowe mu murima w'ibitoke yapfuye. Ikiziga c'umugabo akiri muto caratowe mu murima w'ibitoke ku mutumba Canyu muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi. Abo mu muryango wiwe bemeza ko yari yabuzwe irengero kuva ku wa gatanu w'uwa gatatu Rusama 2024. Amatohoza yatanguye kubw'intwaro muri komine. Abarimyi nibo babonye ubwa mbere ico kiziga mu murima w'ibitoke. Twabonye ikiziga gihambwe mu murima w'ibitoke ariko gihambwe nabi. Twaciye dutabaza Croix Rouge n'abajejwe intwaro. Uwo muryango utabara imbabare uri kumwe nabo mu muryango w'umuhisi yaciye ahambanwa iteka. Vyiganwa n'umwe mu barimyi. Uwo yatowe yishwe yaturutse ku mutumba na zone Ngoma komine Murwi mu ntara ya Cibitoke nyene. Yari umunywanyi w'umuhari w'imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD. Ku bw'amakuru avaho nyene ico kiziga cariko amaraso bigatuma ab'iwabo bibaza ko yoba yarishwe. Twaratabaje abuzwe irengero ariko akamo kacu ntikumviwe. Umwe mu bajejwe intwaro yatwishuranye agahemo ko umwana wacu yagiye gutembera. Uko akaba ariko umwe mu bo muri uwo muryango w'umuhisi agaragaza umubabaro akabivugana amasozi mu maso. Ku bw'amakuru avaho nyene kandi uwo yishwe yarakunda guhanura imbonerakure kutaja muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kugwanya M23 ku ruhande rw'u Burundi. Imbonerakure zine izindi zo kuri uwo mutumba yavuka ko ziciwe muri RDC yoba yarishwe kugira ngo bazimanganye ibikorwa bigayitse yakoreye hakurya ya Rusizi. Imbonerakure zine zindi zo kuri uwo mutumba yavuka ko ziciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yoba yarishwe kugira ngo bazimanganye ibikorwa bigayitse yakoreye hakurya ya Rusizi. Uko akaba ariko iyindi mbonerakure itashimye kwivuga izina ishinga intahe ubwoba. Uko akaba ariko iyindi mbonerakure itarashimye kwivuga izina ishinga intahe. Musitanteri wa komine Murwi Merekiade Nzokizwa nayo amenyesha ko yatanguye amatohoza afadikanije n'inyamiramabi, ariko akarahira ko uwo muhisi atishwe na bagenzi biwe. Ngaha hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe. Nawe utarafyondako urafyondako hama ubandanye ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije rero kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.